nusenga muri buno buryo Imana izishura amasengesho yawe. Hari abantu benshi basenze muri buno buryo Imana yumva gusenga kwabo. Hari abantu benshi basenze bari mu bibazo Imana ibakura mu bibazo. Hari abantu benshi basenze muri buno buryo bari mu gasuzuguro Imana ibakura mu gasuzuguro. Hari abantu benshi basenze bari baratawe bari inyuma y'abandi, ariko biciye mu gusenga Imana ibakura inyuma y'abandi ibazana imbere y'abandi. Gusenga kurahindura ivyase guhinduka, kandi gusenga guca inzira ahatari inzira. Gusenga kurarema ibitariho bikabashaga kubaho. Gusenga kurakwega amasezerano y'Imana yari kure maze akegera hafi, kandi gusenga kuratwegereza isezerano ry'Imana, kandi gusenga biratwegereza Imana, kandi gusenga birakwega presence y'Imana, kandi gusenga birahagurutsa ubuzima bw'Imana busanzwe buri muri twebwe ubwo twakiriye biciye mu kwizera icyo Yesu yakoze, biciye mu kwakira Yesu muri twe umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Ye wakira Yesu hari ubuzima wari wakiriye, biciye mu gusenga ubwo buzima burahaguruka maze bukabashaga gukoresha ibintu bidasanzwe, maze bukagukura mu bantu basanzwe bukagushyira mu bantu badasanzwe. Gusenga bizahagurutsa cyangwa bizabyura, bizakangura impano z'Imana zisanzwe zitekeye muri wewe. Gusenga kuzaguhesha ibintu bikomeye, kandi gusenga kuzakugeza ku bintu bikomeye. Nugufata mu minwe gusenga, ndazi ntabwo uzicuza. N'abantu basenze ngo ubuzima bwabo bugume uko bwari bumeze. Abantu benshi basenze bahinduye igihugu, bahinduye isi biciye mu gusenga. Abantu benshi basenze ingo zabo zahindutse paradizo. Abantu benshi basenze ibintu byabo byagiye bimera neza, byagiye bibako uburinzi. Ntuzareke gusenga, kubera gusenga kuzabashaga kongereza n'imyisi cyangwa imyaka yo kubaho ku buzima bwawe. Ko turabona abantu basenze Imana yongereza n'imyaka yo kubaho ku buzima bwawe. Turabaramukije mwese bakunze ikiganiro, haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabaha ikaze kuri no channel yaracyariho ibyizigiro TV. Nagomba nkwibutse wewe utarakanda subscribe cyangwa sabone, nkwibutse muri kano kanya nyene ukande subscribe cyangwa sabone, kugira igihe cyose dushizeho ibiganiro ivyigwa ubashe kubikurikirana mu bantu ba mbere. Nongera nkwibutsa gushiraho like ndetse no gukora partage usangize abandi ino nyigisho kugira ngo nabo ibashe kubageraho. Turakomeje rero ikigwa twatangiye kirafise teme cyanye ijambo ry'umutwe riravuga ngo amasengesho Imana yishura. Amasengesho Imana yishura. Twarebeye hamwe dusanga Imana ntabwo yishura amasengesho yose. Nivyo abantu bose barasenga, ariko siko bose babona inyishu z'ibyo basengeye. Abantu bose barasaba, ariko siko ivyo basabye biza ku buzima bwabo. Kubera iki? Abantu barasenga ariko bagasaba ibintu biri kontrere y'ubugombe bw'Imana, y'umugambi w'Imana, akaba ari nayo mpamvu ivyo basabye badashobora kubibona. Abantu benshi barasenga, ariko muri uko gusenga kwabo bagasengera n'abandi nabi, bakavuga nabi n'abandi. Ibindi nabyo Imana ikareba ibi bintu ndabimuhaye, uyu muntu nava ndamutakaza. Kandi Imana iragukunda gusumba uko yakunda ibintu. Imana iragukunda kurenza ibindi bintu byose. Bibiri tubwira ngo yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, none yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Bisigura ngo ikintu gikomeye Imana yari ifise yaragitanze ku bwawe, yari Yesu Kristo. Bace batubwira ngo nimba itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, nikiye kindi kintu wumva wosaba Imana
itabashaga kuguha, yaba ari imodoka, yaba ari inzu, yaba ari amafaranga, ivyo ni ivyondo, ivyo ni ibitaka, ni ibintu kuri yo atanico bimaze. Ari nayo mpamvu biri tubwira ngo twitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kwezwa no kugororoka, na ibindi navyo tuzahita tubihabwa nk'inyongera. Bisigura ngo akazi ukeneye, imodoka ukeneye, inzu nziza ukeneye, mariage, amafaranga ukeneye, ivyo kurya ukeneye, imyambaro y'impuzu ukeneye, ibyo byose ku Mana ni inyongera ishobora kuguha mu gihe wagisene, mu gihe witwararitse ivy'ubwami bw'Imana no kwezwa no kugororoka. Ariko igihe watangiye witwararika ivy'isi, umenye yuko Imana itazaguha iyo nyongera, itazaguha ibintu vyo mw'isi. Uzabirondera ariko ntabwo uzabibona. Uzashakisha amafaranga mu gihe wasize Imana haruhande, mu gihe wasize ubwami bw'Imana haruhande. Uzashaka amafaranga ariko ntuzayageraho. Uzashaka akazi ariko ntuzakageraho. Uzaja mu mahanga ugaruka uko waje. Uzarondera amafaranga azakuzaho akujane muri gereza, ayandi uzabona nayo ubure amahoro muri ayo mafaranga. Uzatunga amamiliyoni ariko ubura amahoro, ubura amapeti y'ivyo kurya, canke yinjiremo ibigwara, muganga atangire kukubwira ngo ukaba ukeneye kuramba no kubaho, ukwiriye guhagarika kurya ibi n'ibi no kunywa ibi n'ibi. Basanga umuntu ari mu mafaranga ariko ntashobora kurya ibintu binezereje canke ngo arye ibintu by'agaciro. Uzagera ku bintu mu gihe ubwami bw'Imana uzaba wabishize ku ruhande. Birivuga ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, ibindi muzabihabwa nk'inyongera. Shengero ry'Imana, bakristo muriko muranyumva, muhagarike ibintu byo kwitwararika ivy'isi. Ivy'isi birashira. Birivuga ngo kandi abantu benshi bagenda bakwegwa n'ivyo bifuza, maze bikabakwegera bikabakwegera mu vyaha, bigatuma bareka Imana, bareka inzira y'agakiza. Kubera buri umuntu wese azageragezwa sero n'ivyifuzo vyiwe. Buriya umuntu ageragezwa hamwe n'ivyifuzo vyiwe. Niyo mpamvu abana b'Imana birivuga ngo nimukarondera ivyo mw'isi, ariko murondere ivyo mw'ijuru iyo Kristo avyagiye. Ivyo mw'ijuru ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari amazu. Hari ibintu birengeye amazu, birengeye amafaranga. Haba mu gitabo cya Matayo aho batubwira ngo musabe mugirene, musabe muzahabwa, murondere muzaronka, mudodore muzakingurirwa. Baca bakomeza batubwira ngo nimba ata muntu umwana wiwe yo musaba urufi, sivyo, ngakamuha inzoka, canke yo musaba umukate akamuha iki, akamuha ibuye, ngo ko niko so mw'ijuru. Urumva Yesu ngene yaciye avuga, ni muri Matayo 7:11. Reka mere ku 9 ngo hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yo musaba umutsima akamuha ibuye, canke yo musaba ifi akamuha inzoka. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mw'ijuru nazorushiriza rwose guha ivyiza ababimusaba? Nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko ivyo ari vyagezwe n'ivyo bavugishwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu aravuze ngo mwebwe abavyeyi bo mw'isi murashobora guha abana banyu ingabire nziza, none so mw'ijuru mbega nazorushiriza guha ivyiza ababimusavye? Turiko turavuga rero uburyo umunani wasengamo Imana igasubiza amasengesho yawe. Uburyo umunani wasengamo Imana igasubiza amasengesho yawe. Tugeze ku gice cya kangahe? Tugeze ku gice cya 6. Imana igumugisha wabanye nacu muri kino cigwa kuva mu gice cya mbere kugera muri kino gice cya 6. Ukaba ari irya mbere udukurikiranye, urakwiye gusubira inyuma wandike uburyo umunani nasengamo canke wasengamo amasengesho yawe agasubizwa, kugira ngo ukurikirane ibice vyatambutse. Twaravuze yuko Imana itishura amasengesho yose, cyo cigwa cyaratambutse. Tuca tuvuga ibintu 8 canke uburyo 8 umuntu asengamwo Imana nisubize amasengesho yiwe. Ivyo navyo twarabivuze, ukaba ari irya mbere udukurikiranye, urashobora gusubira inyuma wongere ukurikirane ivyigwa vyatambutse. Imana iguhezagere cyane.
cyane. Nimba ari irya mbere wongere ukande subscribe cyangwa sabone kugira ngo igihe cyose dusizeho ibiganiro bizaje bigirane, bizaje bigushikira, uzaje ubimenyeshwa ko hari ikintu gishasha dushizeho kugira ngo bashe gukurikirana ivyigwa. Wongere usangize abandi ino nyigisho kugira ngo nabo babashe gufashwa, kandi ntimukaje mwibagira gushiraho like nimba ari ikindi kintu cyagufashije ugacandika muri commentaire. Uburyo rero bugira gatandatu wasengamo Imana igasubiza amasengesho yawe ni uburyo bwo gukovya kutava kwizima. Ndasubiyemo, no gukovya mu gusenga no gutava kwizima. Abantu benshi rero bakovya mu gusenga batava kwizima, aba bantu kenshi barakunze kubona inyishu. Ndasubiyemo, abantu benshi bakovya mu gusenga batava kwizima, aba bantu kenshi barakunze kubona ibisubizo by'ibyo basengeye. Mu gitabo cya Luka ibice 18 reka nsome umurongo wa mbere. Ndaza gusimbuka. Aravuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati, mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri icyo gisagara hari umupfakazi, aza kuri we kenshi, aramubarira ati, shira urubanza runkiza umwasi wanje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati, naho natinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kuko umupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza, ngo ntiyame aza imisi yose akanzigiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati, nimwumve ibyo uyo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro? Mbega yobatevya? Ndababwira yuko izorubakira vuba. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu abacira umugani agomba kubigisha ko bakwiriye guhora basenga batarambigwa. Abantu benshi bakunze kubona inyishu ku buzima bwabo n'abantu basenga batarambigwa, ariko abantu barambigwa n'ingoga kenshi ntibakunze kubona ibisubizo by'ubuzima bwabo, ntibakunze kubona ibisubizo by'ibyo basengeye. Warasengeye umugabo wawe ubona nahindutse, ucutekera uduhuzu twawe, ucurigendera, usaba divorce, wibaza ngo harundi wundi wirukiye ko, ariko usanga uwo wirukiye ko nawe ahubwo ni kibamba, ahubwo ni mubi gusumba uriya waruvuyeho. Uzapfa uyerera. Buriya gusenga birasaba gutuza, birasaba gutarambigwa, birasaba kutabivamo, kubera Imana ntabwo yishurira aho we ushaka, ahubwo Imana yishurira ku mwanya wayo, kandi yishurira mu gihe cyayo, yishurira no mu gihe yo iba yarateguye kubwo ubuzima bwawe. Narababwiye ko buri Imana yateguye kuva kera ubuzima tuzabamo, ubuzima tuzagenderamo. Rero iyo dusaba, mu gihe tudasabye ikintu kimatanye n'ivyo Imana yateguye kubwo ubuzima bwacu, kenshi ntabwo dukunze gukibona. Rero aha rero isengesho ngiye kuvugaho, iri sengesho rya gatandatu cyo muri kino gice cya gatandatu, turavuga uburyo bugira gatandatu wasengamo Imana igasubiza amasengesho yawe yose. Nugukovya, nugutava kwizima, nukwinginga. Ni isengesho iryo twita isengesho ryo kwinginga. Rino sengesho rero ryo kwinginga ni isengesho bisaba ko ukovya, ni isengesho bisaba ko usenga ntubivemo, nturambigwe. Nugusenga cyane, mbere ugashyiramo no kwisonzesha, mbere ugashyiramo no kuboroga, binabaye ngombwa ugashyiramo no kurira. Hari abantu benshi basenga ariko ugasanga kurira, kuboroga kenshi ntabwo bakunze kubikora. Iri sengesho gusenga winginga Imana no gukovya birasaba ko usenga cyane, ugashyiramo n'amafungo, apana y'umunsi umwe gusa. Rimwe na rimwe ugakora y'umunsi umwe, ikindi gihe ugakora y'iminsi 2 usengera cya kintu nyene, ikindi gihe ugakora y'iminsi 3 usengera cya kintu nyene, ikindi gihe binabaye ngombwa ugashyiramo 21 jours cyangwa 40 jours, ikindi gihe binabaye ngombwa ugashyiramo 14 jours, ikindi gihe binabaye ngombwa ugashyiramo une semaine, ugasenga indwi yose. Iri sengesho yo kwinginga kandi urashobora guhindurana place uriko urasengeramo. Urashobora no gusenga ufukamye, kandi urashobora no gusenga urambaraye hasi, urashobora no gusenga ugendagenda. Iri sengesho yo kwinginga birasaba kukovya, kutabivamo.
kuricamo. Yesu yarigeze kurisenga, ariko Yesu aza kubona inyishu ntabwo iriko iraboneka. Birivuga ngo asenga inshuro zitatu abwira data ngo igikombe kigirene kimurengane, kandi Yesu we yari yapfuye mu ijuru azi ko icyo gikombe ategerezwa kukinywa. Mugabo acagira ubwoba, atangira gusenga ngo icyo gikombe ntagirene ntakinywe, kandi we yarazi umugambi w'Imana, yarazi ubugombe bw'Imana. Niyo mpamvu atabonye igisubizo, kandi nawe amaze kubona nta gisubizo kiriko kiraboneka, we yaciye ahindura acasengera ibindi, acaravuga ngo nibimere nkuko je ndabishaka, bimere nkuko bishaka. Impanuro ngaha hantu rero ngomba gutanga, igihe uzasaba ikintu Imana ukabona kiratinze kuba mu buzima bwawe, waringinze inshuro nyinshi zitabarika, ukabona nta gisubizo uri kubona, inshuti yanjye uri kuranyumva, icyo kintu uzagihebe, icyo kintu uzakiveho, kizaba kitari mu mugambi w'Imana. Kandi nunakomeza usengera icyo kintu, umva nkubwire, kirashobora kuba, mugabo kibaye uzaba wishe ibintu byinshi. Nunakomeza usengera icyo kintu, Imana irashoboye gukizana mu buzima bwawe, ariko Imana ikaramuka ikizanye mu buzima bwawe, uzaba wugaye ibintu byiza gusumba icyo kintu uzaba ari kurasengera. Isengesho yo gukovya, Imana irashobora kuguha ikintu utari ukwiriye, irashobora kuguha ikintu kitari n'icyawe, kubera wayikobeje, wayititirije, wasenze, wayinginze, wayifashe ku mashati. Sinzi kurabona umwana iyo ari kumwe n'umuvyeyi, umwana akaririra ku kintu umuvyeyi bari kumwe mu botike, umuvyeyi arashobora gukigura kitari mu mugambi, kubera umwana yarize, kubera umwana yatitirije umuvyeyi, bigatuma umuvyeyi amuha ikintu umuvyeyi atagomba kukimuha muri uwo mwanya, ariko umuvyeyi akakimuha. Haleluya. Rero mu bintu byo gusenga urashobora gusaba ikintu Imana ikakiguha bitari mu mugambi wayo, kubera wayinginze gusa, wayititirije, kubera wakobeje, kubera wagumye kuri icyo kintu utagizene, utarambiwe, Imana ikahitamo gukiguha. Aha batubwiye umucamanza agabitanya, muvyumve, adatinya Imana, ntagire n'isoni z'abantu. Ariko haza umupfakazi, kumbure yari yaranyazwe itongo, yaranyazwe ibye, mugabo ngaraza amucira urubanza rumukiza umwasi wiwe, maze ngo amara iminsi yirengagije urubanza rwiwe. Sinzi ko uraja mu rubanza, hari igihe urubanza rwawe umengo bagwirengagije, n'igihe bafata akadosiye kawe bakakubika ahantu kereke pare, ukazagenda bakaguma kugira ngo genda uzagaruke, cyangwa ugasanga urubanza yaramaze kururya, udufaranga yaramaze kuturya, wowe rero ukagumuza, akaguma kuzembagiza kugira ngo utebe urambigwe ubivemwo, hanyuma urubanza rukamangane burundu. Uyu mupfakazi nawe aravuga ati nje harya hantu niho nzera uburaro ndetse n'uburamuko, none hamwe agatongo kanje kagenda nzahita mbaho gute, kazaba rugupfa. Niyo mpamvu rero wewe atigeze arambigwa, yavuga ati njewe nejo ndagaruka mpaka mbonye igisubizo, na hirya yejo ndagaruka, umunsi wose uzama nzagumaza, agumaraza amuzembagiza, genda uzagaruke ejo saa 4, ejo akagaruka saa 4 akaba yademye. Mubyibuke cyangwa muvyumve, ntabwo yagendaga n'imodoka cyangwa n'ifarasi, yagendaga n'amaguru, ko yari umukene, yagendaga n'amaguru. Nta uzi umusozi yavagaho, bishoboka ko yava kure cyane, mugabo akemera akarara mu nzira, cyangwa akarara aragenda mpaka aje ku mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, kuko niho yari yiteze ubutabazi, niho yari yiteze ubutabera. Byabaye ngombwa rero ko agumaza. Nawe nimba koko witeze igisubizo ku Mana, nukwiriye gushira Imana ruhande, ngo maze ugende mu bapfumu, maze ngo ugende wicira inzira, maze ugende mu bujura no mu bindi. Ukwiriye kuguma ku Mana, ugahuguma usenga Imana, ugahuguma urondera Imana mpaka ubonye igisubizo cy'ubuzima bwawe. Ubu nawe yakomeje aza kuri uyu mucamanza, kugeza aho umucamanza bimutera isoni ngamucira urubanza rumukiza. None aravuga ngo genda mumuhereze ibintu by'iwiwe, genda mumuhereze, nta kundi, gende mumuhe ibintu by'iwiwe. Ngo baca baragenda baramuha buri kimwe cyose. Yesu acavuga ngo iki, ngo murebe icyo uwo mucamanza yakoze, nubwo yagabitanye, yari umunyabyaha kandi atatinye Imana, ntagire n'isoni, ariko yaragize isoni kubera uwo mupfakazi, cyangwa kubera uwo mukecuru yakomeje agira, yakomeje amugora, yakomeje amuzaho. Isengesho rero rya gatandatu wasengamo Imana igasubiza amasengesho yawe, ni isengesho yo kwinginga
nugukovya, nugutava kwizima, nukutarambigwa. Niba hari ikintu uri kurasengera ntugihagarike utarabona igisubizo. Nugukovya mu gusenga, nugutarambigwa. Ubundi buryo bwo gusenga rino sengesho nugusenga usezerana canke ushiraho isezerano ku Mana, ukavuga ati Mana nukora kino nanje nzakora iki. Binabaye ngo mugasenga unyuzamwe n'ako kantu, Mana ndakwingize nkorera kino kintu nanje nzagukorera iki. Akandi kantu wakongeramo muri kuno gusenga nugusengera mu ijambo ry'Imana, nugusenga uhagaze mu ijambo ry'Imana. Rero mu guhagarara mu ijambo ry'Imana uravuga gute? Urashobora kuvuga ati Mana ariko siyo wavuze ibi n'ibi, si wavuze tuguhamagare kuzatwitaba, si wavuze ngo dusabe tuzahabwa, kata wasaba umutsima ngahabwa ibuye, none niki gituma icyo ndiko saba nariko ndagihabwa? Si wavuze ibi n'ibi, si wavuze tuguhamagare kuzitaba, si wavuze ibi n'ibi, si wavuze kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse, none iki siyo wakivuze? Ya ugasenga uhagaze ku ijambo ryayo. Urashobora kuba uri kurasengera ubugwayi buri mu mubiri wawe. Ijambo ry'Imana riravuga mu mishagu ya Yesu mwagizene mwarakize indwara. Urashobora gusenga wibutsa Imana, none Yesu ni yakubiswe mu mishishagu yiwe si twakize, none iki cyatumye indwara iguma ku buzima bwanjye. Mu izina rya Yesu nkura ku buno bugwayi, kuko ndamenye neza ko mu mishishagu ya Yesu nakize indwara. Igihe cyose uzasenga Imana uyereka ijambo ryayo, umenye yuko ayo masengesho yawe atazatinda gusubizwa. Uzarebe no mu rubanza igihe uriko uraburana n'umuntu mugabo ukaba ufise amagambo yivugiye ubwiwe, amaudio yivugiye n'amajambo yivugiye, uwo muntu urashobora kumutsinda. N'Imana rero igihe cyose uri kurasenga ugasenga uhagaze ku ijambo yivugiye, umenye yuko intsinzi izabiri mu ruhande rwawe. Umenye yuko iryo sengesho ryawe Imana izagishura vuba cyane, kubera Imana yubaha ijambo ryayo. Imana iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo ibashe kurishitsa. Igihe rero usenze Imana uhagaze mu ijambo ryayo, umenye yuko Imana iryo sengesho itazagirengagiza, izagishura kandi vuba. Nugusenga kandi wibutsa Imana icyo yavuze biciye mu ijambo ryayo, kandi ugasenga uhagaze muri iryo jambo. Nusenga muri buno buryo ndakubwiye bwa gatandatu, umenye yuko amasengesho yawe Imana izayishura. Ariko bizasaba ko utitiriza, bizasaba ko ukovya, bizasaba ko utava kwizima warayizagiwe cyane. Data mu izina rya Yesu, sengeye umwene data eje kumva ijambo ryawe. Hindura ubuzima bwe, hindura imibereho ye, mwubake ubugira kandi komeza ubuzima bwe. Masutarabadeya mubere inyishu mu byo ariko aragusaba mu izina rya Yesu. Aramaze igihe bariko baratitiriza, basengera uruvyaro, basengera akazi, basengera kujya mu mahanga, basengera imitahe, basengera imiryango yabo, ingo zabo, basengera kuva mu siribate, basengera gukira indwara. Data nabasengeye mu izina rya Yesu, ayo masengesho yabo reka abonerwe igisubizo, binjire mu nyishu zabo, ivyo bakeneye babihabwe mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Mwarahizagiwe cyane. Turasigaje ibindi bintu bibiri. Niba ari irya mbere dukurikiranye, nkwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone, wongere ukande like. Niba ari ikindi kintu cyagufashije ucyandike muri commentaire, ari n'ikibazo wagize cyandike muri commentaire, kandi wongere ukore partage usangize abandi kugira ngo bashe gushikirwa na zino nyigisho. Turabashimiye cyane mwebwe mumaze gukanda subscribe cyangwa sabone, nawe usangiza abandi mu gukanda partage. Imana iguhezagire cyane. Wowe partage ku bandi, Imana igumugisha. Wifuza kubandanya usengerwa cyangwa ufite ikibazo, ari indoto warose zakuzazaniye, urashobora gutwakura kuri zino nimero tukagufasha. WhatsApp yacu ni +257 65 986 540 +257 65 986 540. Mwarahizegiwe cyane, muri umugisha w'amahanga menshi.